Ntukabike amahera mu mabanki, inoti yose uronse yishore yose mu vyunguka uyinvestise ikubere umutahe gutyo uvyaze umusaruro. Tangurana bike ariko urote vyinshi. Ntuharanire kurondera kwigiza kure burundu abo muhanganye bakora nk'ivyo ukora kuko kubagira bifise akamaro kanini. Ntukaje kuryama ngo uruhuke mu gihe ata kintu c'umwimbu uboneka wakoze cotuma uruhuka. Ndiryohera kenshi ariko ikimpa umunezero n'igikorwa. Aliko Dangote. Filozofiyo niyo kubaka Afrika yikukiye mu vy'ubutunzi mu kuhazana iterambere. Umukoroni yari yaranyegeje abanyafrika kuko we afise imbona kazoza yo kubaka Afrika yimbura ikihingurira hama igashora ivyahejeje guhingurwa bigeze gukoreshwa canke kuribwa kugira Afrika ntisubire gushora gusa matière première, ubutare, ubutunzi kama n'ibindi, ahubwo ishore produit fini, ivyahinguwe. Hari benshi bemeza ko atagukeka imbona kazoza azoyishikako bafatiye ku kuba haheze imyaka 15 yikurikiranya ariwe aza kwisonga mu bagwiza tunga ba mbere ku mugabane wa Afrika amateka tawundi yari bwigera yandikisha. Nkuko tubikesha ibiharuro duhabwa n'ikigo ca Bloomberg Billionaires Index muri ruhuhuma mwaka wa 2026 bitewe no guharurwa k'ubutunzi bufise igiciro kingana n'imiliyardi 32 n'ibice 8 z'amadolari y'Abanyamerika ashirwa mu kibanza ca 75 mu bagwiza tunga ba mbere ku isi yose. Aliko Dangote, uyu mu milliardaire yamuka muri Nigeria, ubutunzi bwiwe bukomeje kuyongera gushika isaha ino munsi kuko yubatse systeme ituma yinjiza akayabo k'amafaranga biciye mu ihuriro ry'inganda ziwe yise Dangote Group. Harimo Dangote Oil, ihinguriro riza kwisonga mu guhingura ibitoro n'ibikomoka kuri petrole ku mugabane wa Afrika. Hambavu yo gushira imitahe mu bitoro, Dangote Cement ni ihinguriro ry'isima ikoreshwa hafi ku mugabane wose wa Afrika n'ahatari hake ku isi. Akagera ihinguriro ry'umunyu kumwe na Dangote Sugar, ihinguriro ry'isukari ya mbere ihurumbirwa cane ku isi yose gushika no munsi. Ibi bigatuma kuva uyu mwaka wa 2026 utanguye gushika mu mpera za ruhuhuma uyu mwaka nyene wa 2026 ubutunzi bwa Dangote bumaze kwiyongera ibice 9 n'uduce 4 kwijana. Inzira y'ubwenge. Nubwo mu rugendo rwiwe yagiye ahura n'intambamyi nyinshi, Dangote niwe mwirabure gushika isaha ino munsi afise amafaranga menshi gusumba abirabure bose bari ku isi nkuko vyemezwa n'ibiharuro vya Forbes hamwe na Bloomberg. None ariko Dangote ni muntu ki? Yabigenjeje gute? Nirihe banga yakoresheje kugira abe umwirabure wa mbere ashikira runo rugero kuva mu mateka ya Afrika? Nuwahe mukenyuro canke se injede Dangote yisangije yatumye ashoborera aho abanyafrika ibihumbi n'ibihumbagiza bananiriwe? Niyihe nyigisho y'inzira y'ubwenge twokura mu rugendo rwa Dangote kuva gitangura gushika agere ku rwego rwo kuba umutunzi wa mbere ku mugabane wa Afrika akaba n'uwa 75 mu bagwiza tunga bari ku isi yose? Ndabaramukije, nitwa Hatangimana Patrick Rusage Maestro. Mwakoze guhitamo neza, aha ni kuri HP Menya Burundi. Kaze muri ca kiganiro mukunda cyane muri isinzi inzira y'ubwenge, aho twiga tukamenya byinshi tutari tuzi imbere n'ibyo twahora twibaza ko bidashoboka, bitabaho, bitobaho canke ko bitabayeho, kugira dushobore guhumuka, kujijuka, kwinegura, guhinduka no guhindura ingendo maze dushobore gushika kumbona kazoza twifuza. Uno munsi nkuko mwamaze kumva impengamiro y'iki kiganiro, tuza kurabira hamwe ducijya nino urugendo rwa Aliko Dangote, umugwiza tunga wa mbere muri Afrika kuva gitangura gushika agere ku ntambwe ariko uno munsi. Turaza kuraba intambamye yagize n'imikenyuro yagiye akoresha kugira ngo atorire umuti izo ntambamye gutyo urugendo rwiwe arukomeze gushika uno munsi. Kora subscribe ku butarayikora, ukore like, wongere upartage video isangiza abandi nabo bamenye. Wibuke ko ivyumviro vyawe ari nkenegwa, bidusangize muri commentaire. Menya menyesha n'abantu aho bamenye. Inzira y'ubwenge. Umunyanigeria Aliko Dangote yabonye izuba ku wa 10 ndamukiza mwaka wa 1957 avukira mu gisagara ca Kano kiri mu buraruko bwa Nigeria.
Dangote yavukiye mu muryango ukize uri mu idini rya Islam, ariko bidasigura ko byose vyamworoheye kugira ashike ku rugero ariko uno munsi kukuba nyine ihuriro ry'inganda Dangote Group, ishirahamwe kizigenza muri Afrika nzima rihurikiyemwo inganda zihingura ibidandazwa bitandukanye vyankenerwa cane nk'igitoro n'ibikomoka kuri petrole, isima, isukari, umunyu, ifarini n'ifungurwa. Agaharanira ko Nigeria kumwe na Afrika yose yo kwibeshaho ikikukira mu by'ubutunzi ikigaba ikigaburira. None Dangote yageze ku yintambwe gute? Inzira y'ubwenge. Urugendo rwiwe nk'umudandaza gushikaho aba umugwiza tunga rutura yarutanguye mu mwaka wa 1977 ku myaka 21 gusa y'amavuka. Atanguza amafaranga y'ingurane yari yahawe na Inarume, niko guca vyaza umusaruro iyo ngurane arayidandaza irunguka, agendeye kwihangiro ry'uko atafaranga na rimwe gicara canke ngo aje kuribitsa muri banki, kuko ngo adaheza ngo yunguke ahubwo baguma banayakata. Aca yigira inama yo gushira amafaranga yiwe yose mu vyunguka ayavyaza umusaruro, gutyo aramwungukira. Ari nayo ngingo agendera ko gushika uno munsi yo kutabitsa amahera muri banki, ahubwo agaharanira kuyinvestisa. Mu myaka y'ibihumbi 2000 Dangote yariko ashira imitahe yiwe mu ruganda ruhingura isima Dangote Cement. Uruganda rwahavuye rutera imbere, maze Nigeria ntiyaba igisubira kuja kurangurira isima hanze, ahubwo isigara ariyo iyishora mu makungu. Uru ruganda uno munsi ruza kwisonga mu guhingura isima nyinshi ikoreshwa muri Afrika nka yose, eka ndetse n'ahatari hake ku isi. Dangote ntiyagarukiye ku isima gusa, kuko mu ntumbero yo gushitsa ihangiro yihaye ya industrialisation locale yo kugabanya igitigiri c'ibidandazwa bihingurirwa hanze ya Afrika bigasubirizwa no kongereza igitigiri c'ivyo Afrika yihingurira ikabishora mu makungu. Dangote yaciye yubaka inganda zihingura isukari, umunyu, ifarini, ifumbire n'ifungurwa. Nkuko vyandikwa na BBC, imwe mu mikenyuro Dangote yakoresheje kugira acika umugwiza tunga rutura agere ku rugero ariko uno munsi hariho kuba mu migambi yiwe yibanda cane cane ku guteza imbere ibisata vyubakiye k'iterambere rya Afrika. Ndavuga inyubako, uburimyi n'ifungurwa. Kandundura aca yagura karere ku buryo gushika uno munsi amaze gushinga inganda ziwe mu bihugu birenga 20 vya Afrika. Agaharanira kuko investisa amafaranga menshi akayashora mu vyunguka aho kuja kuyabika muri banki, akagira imbona kazoza yuko Afrika bitebuka izoba umugabane rutura wigaba ukigaburira. Afrika izoba itazerinze, ahubwo Afrika izoba itunze iyindi migabane kuko izoba yimbura ikihingurira hama igashora mu makungu. Nta numwe atazi ko ataterambere rishoboka mu gihe amasoko ntanganguvu yasigaye inyuma. Ibi Dangote yabibonye hakiri kare kuko yatahuye ko amasoko ntanganguvu na cane igitoro ariko arahara mu ruganda ntibacure mu iterambere rya Afrika, ari naco catumye yemera gushora amafaranga agera ku miliyaridi 23 z'amadolari y'Abanyamerika mu iyubakwa ry'uruganda Dangote Oil, ihinguriro ry'ibitoro n'ibikomoka kuri petrole. Ihinguriro ryuguruwe icese mu mwaka wa 2024. Gushika ubu atarindi hinguriro ry'ibitoro riraboneka ku mugabane wa Afrika riza rikura ku isonga Dangote Oil, kuko uru ruganda ubwago ruza mu nganda za mbere nini ku isi yose. Uru ruganda rukaba rwatumye Nigeria iba ku rutonde rw'ibihugu bihingura bikongera bigashora hanze igitoro n'ibikomoka kuri petrole, imwe mu nzira zishikana ku iterambere rirama biciye mu kugabanya urugero rw'ibidandazwa birangurirwa mu makungu. Dangote ntiyagarukiye mu by'ubudandaji kuko amaze gushinga na Fondation Dangote, gutyo atandukira gushira imitahe mu bisata vy'amagara y'abantu, indero n'inyigisho. menyesha n'abantu aho bamenya. Akenshi dukunze kumenya abantu iyo bamaze gutera imbere, tukanezerezwa no kumva ingene bageze ku ntambwe ishimishije, ariko ntitwiteho kuyumvira nimba iyo ntambwe baba bayishitse ko vyoroshe canke bigoranye. Jewe ico nzi nuko ubishaka umubira abirakuya, kuko uri mu nzira igana ku iterambere ahura n'intambamyi nyinshi, kuko mu rugendo rwiwe habaho ukuduga no kumanuka. Na Dangote intambamyi ntizabuze,
ariko nk'umu entrepreneur wese yarize ingene yozitorera umuti n'ingene izo ntambamye yozihindura uturusho abicishije mu kudatinya uruhombo ariko akabandanya ntacike intege gushika aronse umusaruro mwiza yipfuza. Ubwa mbere yaragize intambamye ijanye n'ubukene bw'inyubako rusangi n'ibikorwa remezo nk'amabarabara, umuyaga nkuba no kuba Nigeria idakora ku nyanja. Ivyaca bituma akoresha imitahe myinshi mu gushikana ibidandazwa. Aha kugira atorera umuti iki kibazo yaciye ashinga inganda zihingura ibikoresho bitandukanye. Ubwa kabiri yaragize intambamye yuko Nigeria yari mu bihugu bibeshejweho n'ivyinjira birangurirwa mu makungu, dépendance aux importations. Imbere yuko atandukira intambwe yo gushinga inganda, Nigeria cari igihugu kibeshejweho n'ibidandazwa birangurirwa hanze. Ivyaca bituma ibidandazwa ku isoko biguma bizimba. Aha kugira kemura ico kibazo, Dangote yaciye ashinga inganda zihingura petrole n'izihingura ifumbire kugira Nigeria nayo ije mu gitigiri cy'ibihugu bishora hanze vyinshi bikarangurayo bike. Ubwa gatatu yarahuye n'intambamye yo gucumbagira kw'igisata c'ubutunzi, instabilité économique, guta agaciro kw'amahera y'amanigeria naira ugereranije n'iduga ry'idolari biri mu vyagiye bibangamira business ya Dangote, bigaca vyunyurwa n'umutekano muke wategwa n'imigwi y'iterabwoba nka Boko Haram. Ibi kugira ntibibandanye bihungabanya business yiwe, Dangote yaciye agwiza abafatanyabikorwa asinyanira amasezerano yo gukorana n'amafondation nka Bill and Melinda Gates mu migambi ijanye n'ivy'imibano. Yongera yunga imigenderanire n'ibihugu bitandukanye mu migambi ijanye n'inyubako n'amasoko ntangaguvu. Mwari kumwe na Hatangimana Patrick Rosage Maestro. Reka ndabashimire mwebwe mwese twari kumwe kuva mu ntango gushika aha. Hari kuri HP Menya Burundi muri ca kiganiro mukunda cyane muri Sinzi Inzira y'Ubwenge, aho twiga tukamenya byinshi tutari tuzi imbere n'ivyo twara twibaza ko bidashoboka, bitabaho, bitobaho canke ko bitabayeho, kugira dushobore guhumuka, kujijuka, kwinegura, guhinduka no guhindura ingendo kugira dushobore gushika ku mbona kazoza twifuza gushikako. Uno munsi tukaba twariko turabira hamwe ibikuru bikuru vyatumye ariko Dangote agera ku ntambwe ageze kuno munsi yo kuba umugwiza tunga rutura wa mbere ku mugabane wa Afrika, akaba n'uwa 75 ku isi yose. Twabonye intambamye bahuye mu rugendo rwiwe n'ingene yagiye akenyura maze izari intambamye azihindura uturusho. Nizere ko twahigiye bitari bike. Mwibuke gukora subscribe ku utarayikora, mukore like, mwongere mu partage video muyisangiza abandi nabo bamenye. Nimba ari uwundi mugwiza tunga mwifuza ko tubasesangurira amateka yiwe, ntimutinye kumutubwira muri commentaire mufise ico mubaza naho canke ari cyo mwifuza kutwunganira. Nimuce kuri WhatsApp ku 71 ubusa kane rimwe. Iyi nimero irakora no kubifuza kumenyekanisha ivyo bakora kugira bishike kure, bishikira abantu benshi. Nimusanga amahoro y'Imana mugira mu bamubahwe na Gahwana. Menya menyesha n'abantu aho bamenya. Inzira y'Ubwenge.